Nasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Turi kuwa gatatu igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2023. N'umwanya we yagezweho ariko aravugwa cane mu bisata vyose. Hari inkuru y'umubabaro, ni inkuru iteye agahinda y'urupfu rw'umupfasoni Juliette Karegwa. Turaza kubabwira uko yagandaguwe, uko ikiziga ciwe catowe kiriko kirononekara, aho yiciwe n'ivyoba vyinyegeje inyuma y'urupfu rwiwe. Turaza kubaha idonido mu buryo buramvuye, muraza kubikurikira. Uyo mupfasoni Juliette Karegwa ni muntu ki? Turaza kubabwira vyinshi kuri uyo mupfasoni. Hari n'ayandi makuru hatandukanye ariko aravugwa mu vya politike n'umutekano, turaza kugenda tuyagaruka ko. Wewe ico utegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe, maze twaja turashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Ndabahaye ikaze rero mwese mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Imbere yuko turaba n'ibindi biriko biravugwa cane, ka tubanze twumvirize amatangazo. Abo muri groupe turabingize mutabarize uwo muvandimwe, urumva yavuye muri Omani bwapangutse, ubwenge bwavuye mu kibanza, rero ngo ava mu Gitaza niko tuvyumva, ngo ari kuri airport. Nimurabe mu mutabarize nka famille yiwe hashike abari mu magroupe atandukanye babisugume kugira ngo turabe uko vyoshikira n'ababanyi biwe canke famille yiwe muzoba mukoze. Urumva ko bwavuye mu kibanza ngo yifitiye ngo gapapuro nyene ni kafise, urumva na passport na yafise. Urumva yazi bwapangara bwavuye mu kibanza, murazi byo muri Saudi uko bimeze ari ngorane. Hari igihe bagukorera ko kava muri Saudi ubwenge bwavuye mu kibanza, hari kishiza no ko yashike mu Burundi ari amahoro, bazomujana mu masengesho azokira. Rero muce murabo ko vyogenda mutangatange izo foto ziyo ari kuri airport mu Burundi. Ego muzaba mukoze. Rero rasi raba uyu muntu avuye muri Omani, ari ku kibuga c'indege ya Jera Payutse, avuga ngo ni Mukamarimbu mu Gitaza, kandi mu magroupe y'abari hiyo oya. Sinzi kavuye Arabia no kavuye muri Omani, muri ivyo bihugu bibiri. Yitwa Aline ngo yitwa Aline, muca mumenye ukuntu mu gitangatanga ari kuri aeroport ku kibuga c'indege. Sawa, nimuraye ko mumufasha nk'umuntu umukorege wanyu. Ano makuru tuyatangure mu buryo bagidonido, tuyatangurire ku mukuru w'umurwi CNDH yongeyewe ikiringo abitaho agateka kazina muntu bafise umwizero. Uyo nawe ni Sixte Vinye Nimuraba, yongewe amabanga yo kurongora umurwi CNDH, umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu mu kiringo c'imyaka 4. Nimuraba yemeye ko azovugana na bose kugira ngo haboneke Uburundi buzoba burangwa n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu. Rigiteka ishirahamwe rya kera riharanira agateka kazina muntu mu Burundi rivuga ko rimwizeye. Inama nshinga amateka y'u Burundi niyo yemeje ko Sixte Vinye Nimuraba abandanya amabanga. Abandi bongewe ikiringo c'imyaka 4 ni Jacques Nshimirimana, umwe mu bagize uwo murwi, na Consolate Hitimana, umunyamabanga yarasanzwe ari cegera c'umukuru wa CNDH. Anakereti Nzohabonayo ni cegera c'urongoye uwo murwi, mu gihe Anezi Fatiyimana akaba yinjiye bushasha muri uwo murwi ujejwe agateka kazina muntu nk'umwe mu bawugize, co kimwe n'icegera gishasha c'umukuru w'uwo murwi. Umukuru w'uwo murwi yongeye ikiringo, uwo mukuru w'uwo murwi yongewe ikiringo yemejwe ibice 100%, no kuvuga amajwi 116 kuri 116, bigaragaza ko abantu bizeye ibikorwa vy'uwo murwi kubwabo biraba. Ivyo bizotuma nongereza ibikorwa mu gukingira agateka kazina muntu hamwe
hamwe no kurwiza ugufashanya n'izindi nzego za leta hamwe n'ayandi mashirahamwe akorera mu gisata c'agateka ka zina muntu mu Burundi, niko vyamenyeshejwe na Sixte Vinye Nimuraba ku bamenyeshamakuru bo mu Burundi inyuma y'inama yamwemeje. Kubwa Nimuraba, nubwo yoba umuntu umwe ahohotewe biba vyamaze kurenga urugero. Tukaba twagomvye kumenya ico abo mu mashirahamwe haranira agateka ka zina muntu bibaza kuri uko kongera ikiringo Sixte Vinye Nimuraba. Abenshi muri bo ntitwabatoye kugira ngo bagire ico bashikirije, ariko uburongoye ishirahamwe rya kera riharanira agateka ka zina muntu mu Burundi yagize ico ashikiriza. Anshere niko yagize avuga ko abinezerewe. Ati muri iri giteka turashima kubona Dr. Sixte Vinye Nimuraba yongewe amabanga kuko yarerekanye ubudasa ugereranije n'uwo yasubiriye. Ikiringo ciwe caratandukanye n'icuwo yasubiriye, niko yagize yakeje. Akaba yabandanije agira ati aramaze kuvugana n'amashirahamwe haranira agateka ka zina muntu harimwo na Rigiteka. Twaragize inama ku buhinga bwa none, ukwiyemeza intumbero yiwe yo kuvugisha bose, nibaza ko azobishikako turavyizeye. Akaba anamushingira intahe. Ati muribuka ko yatewe ubwoba n'umukuru w'inama nshingamateka kenshi. Ivyo vyerekana ko akora ivyo leta ihari hamwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka zigomba kunyegeza umuryango mpuzamakungu. Nivyo ko ivyegeranyo vyiwe bidakwiye kandi bafise uburyo, ariko arakorera mu bihe bigoye kuko hariho iterabwoba ry'abo basirikare bakuru. Abo bantu badashaka ko igisata c'agateka ka zina muntu gitera imbere. Bose hamwe abantu 46 nibo bari batanze amadosiye yabo, ariko 15 nibo bonyene baronse amahirwe yo guhamagarwa imbere y'inama nshingamateka kuri uyu wa mbere. Ibibanza 5 nivyo vyari bigaragara. Bari abahutu 9 n'abatutsi 6. 3 bagize ibiro baremejwe, 3 bagize ibiro baremejwe harimwo umututsi umwe hamwe n'abakomiseri 2 harimwo umwe w'umututsi. Aho hakaba hisunzwe amategeko agenga CNIDH yo muri 2011. Amazina y'abantu bemejwe n'abashingamateka azorungikirwa umukuru w'igihugu nawe abagene ku itegeko ryiwe. Sixte Vinye Nimuraba yongewe ikiringo ku burongozi bwa CNIDH. Yararwanye cane kugira ngo uwo murwi usubirane icicaro ca inama y'agateka kazina muntu muri Nations Unies. Yabikoze muri Ruheshi 2021. CNIDH ica isubirana statut A. Urwo rwego rwa leta rwari rwakorowe muri 2018 kubera ukutigenga kwarwo imbere y'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu. Oni ibona ko ari intambwe yatewe mu nzira nziza cane. Mu ntango zano makuru twari twababwiye ko tuza kubashikiriza inkuru y'umubabaro. N'urupfu ruteye agahinda rw'umupfasoni Juliette Karegwa. Ninde yagandaguye uyo mupfasoni Juliette Karegwa? Benshi bari bamuzi ku izina rya Mama Jidi, abandi nk'umupfasoni w'umuhisi Jean Berekimasi Bayaga. Juliette Karegwa yari umupfasoni w'imyaka 66. Yari yarakukurutse mu kazi kubwigisha. Yigishije imyaka myinshi mu Ngagara. Yari nyina w'abana, yarafise n'abuzukuru. Akaba avuka muri komine Mbuye mu ntara ya Muramvya, yaba mu gisagara ca Bujumbura, quartier Mutanga Noru, avenue Buyogoma. Ikiziga ca Juliette Karegwa catowe ku munsi w'Imana uheze, no kuvuga igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa mbere 2023, inyuma y'iminsi 3 atagakuru kiwe. Umugenzi bahora bavugana iminsi yose niwe yagize amakenga. Haciye iyo minsi ahamagara telefone ya Juliette ikavuga akabura uwitaba, nk'uko amasoko yegereye umuryango yabitubwiye. Niko kuja kuraba iwe agasanga imiryango yose kuva ku irembo kuri portaye irugaye. Yahamagara telefone bikaguma kwa kundi.
Uyo mugenzi niwe yahavuye atabaza, baraza kubomora basanga Juliette yarishwe, ikiziga kiriko kirononekara. Amasoko yegereye umuryango w'umuhisi avuga ko Juliette Karegwa yoba yanizwe ku munsi wa kane. Abamwishe bamunigishije umugozi w'ikanzu yiwe, ikiziga bagisiga kirambaraye hasi. Ayo masoko avuga ko abamwishe ataco bagiye batwaye mu nzu, mbere bahejeje barayugara neza bongera bugara na porutaye. Hari abavuze ko abamunize boba baje n'ikimodoka co kunguruza ibintu ku buryo no mu kibano atawashobora kubicura. Uyu mutamakazi yari yibana mu nzu, nta mukozi canke umunyezamu yari afise nk'uko ayo masoko abandanya abivuga. N'urupfu ruteye agahinda kandi rubabaje cane, abantu bamwe bagiye bakira ugutandukanye bavuga ko ari ibintu bibabaje kandi biteye agahinda. Bamwe bati aho usanga bamuzi ibisigi, bati babonye yatevye gupfa, Imana ibona vyinshi niyo mucamanza. Ati birababaje cane ariko biragoye kubona umuntu nk'uwo akuze uko aba mu gisagara ca Bujumbura yibana mu nzu wenyene, kabisa yari afise n'abuzukuru canke akabura n'umwe wo muri famiye yoza kumufasha. Ati birababaje cane, Imana imwakire mu bayo. Uko biri kose nta kuntu umuntu akuze nk'uko afise n'abuzukuru yibana mu rupangu rwa wenyene ata n'umwe ariyo, biragoye gutahura, bararaba ntabe yishwe n'abiwe. Yundi ati ibi bintu ntivyumvikana, umuntu akuze nk'uyu yibana mu nzu wenyene gute? Urupfu rwiwe rugatahurwa n'umugenzi, abana biwe bataramenya uko mama wabo amerewe. Jewe numva ankete za mbere zohera ku bana biwe bamuretse uko. Ati Imana imwakire mu bwami bwayo. Niba barasanze trace y'umugozi mw'izosi aho yaranizwe, nivyo hakwiye amatohoza yimbitse, ababikoze bahanwe kandi ati bikwegeye imivumo kuko amaraso arahuma. Ati nibaba batabonye uwo mugozi mw'izosi naho canke trace yawo, umuntu yibana mu nzu wenyene arashobora gufatwa bukumbi, ntibikunde ko atabaza akagira moro subite. Birashika no mu bihugu biteye imbere bagasanga abantu bibana basandavye, mbere banamaze kononekara. Kenshi barabambika utuntu twa tererarme kuko ku kuboko canke se mw'izosi, ku buryo vyoroha ko batabaza bafyonze kuri ako kantu igihe babishoboye, bakaronka ubufasha bwihuta iyo bagize ikibazo nk'ico bagize. Iyo bagize ikibazo nk'iyo bagize chute par exemple, aho niho autopsie yari ikenewe cane. Yundi ati amatohoza akwiye gutangurira ku bana biwe kuko ntivyumvikana ukuntu umutamakazi nk'uyu yibana yarafise abana n'abuzukuru akabura n'umwe. Ati abo bantu buzuye umutima w'ubukoko gusa, ndabasabira guhura na Yesu aborohere abakize. Umuvyeyi yarambabaje gose nubwo namuzi, Kerere Pozampe. Ati ivyo biragoye kumenya abamugize uko, Mana yanje none nk'uyo mutamakazi yoba yazize iki? Ati nibarondere mu maparisere canke amatongo. Ati Imana imwakire mu bwami bwayo, muga bigenda gute ngo umuntu yibane wenyene n'urupangu hakabura n'umukozi canke umunyezamu canke umuntu wo mu muryango babana?